Champions League nyene dukomeze n'izindi nkino zari ku mugoroba wo ku munsi w'ejo iprincipote y'Monaco kuri stade Lido equipe yitwa Association Sportive de Monaco bari baramutse bakira equipe yitwa Manchester City ku munota wa 15 gusa umugabo witwa Landry amaze kuba giterekamo ku ipasi ya Jordan Teze aza kuba agombora igitsina ku munota wa 18 nyuma y'iminota igera kuri 3 gusa ku ipasi ya Clependiata ku munota wa 44 mbere ko bashaka kuruka Landry aterekamo igitsina cya kabiri ku ipasi ya Nico Oleli ku munota wa 90 Yidogeye aterekamo igitsindo cya kabiri cya Olympique de nako cha AC Monaco kuri penalty biza gutuma barangiza ari ibitsindo bibiri ku bindi kuri possession 72 equipe yitwa Manchester City yarafise mu kibuga Monaco 28 bitaye bujije guhagarika equipe yitwa Manchester City banganya bibiri ku bindi ntangura kuba nibaza niba equipe no musi ya Manchester City toba fisa kani yawe na equipe yitwa AC Monaco muri UEFA Champions League ubwo ni Monaco yabaye nziza ifise nguvu zo guhagarika City bakanganya bibiri ku bindi cyangwa uno musi equipe yitwa Manchester City nayo twovuga kitaraba physical fit ijana kwijana ewe twemeranye iki kintu uno munsi Monaco ugiye kuraba uno munsi equipe ya Monaco squad ifise na effectif donc effectif ya muri rusangi na liste de base yaje imbere y'umugabo yitwa Pep Guardiola nibaza ko no mudagi yahoze muri equipe ya Livecontroller umunyegori wabo nako muri Livecontroller Philippe Con ukazana defense ya Daya na Tiro Keller ukazana witwa Mohamed Salisu muri defense à 3 imbere y'abafise witwa Koulibaly bakagira witwa Jordan Teze yaje kubona igitsindo Vanderson na Clependiata babakikuje equipe imaze kuba imeze kuno ikaba idafisemwo Denis Zakaria higiremwo n'umwana wo mu Senegal Lamine Camara ivyo wonsigurira vyose si Monaco yabenze imbere ya City ahubwo no rwego rwa City rugiteye amakenga je nyamara nabivuze ndavuga ngo uburyo yarinye defense yiwe Stones yarakinye kabiri kenshi ndabizi kandi Stones sinovuga ngo niwe yabaye barukwege mugabo namaze ugiye kuraba amanota abakinyi ba City baronse aba defenseur bamwe bibihangange tuba twiteze nibo baronse amanota mabi Ruben Diaz ibi amanota 3 n'igice kimwe John Stones amanota 6 mwana Nicorel yaronse amanota 6 n'ibice 9 kongera ko na Josco Vardiol 6 n'ibice 9 mugabo Manchester City DNA yawe yo gutembereza umupira w'amaguru iri kwiragenda kopo narabivuze kenshi abantu bakavuga ngo nshiramwe amaranga mutima ubwiza bwa City bwo gutembereza umupira bwari bwubakiye ku busore bw'umugabo witwa Bernardo Silva bukubakira ko nimero 8 mwiza mu gihugu cy'Ubwongereza yitwa Yiteguye Kevin De Bruyne akaza gukompleta a serva amapase abataka canka atsinda n'ivyo bitsinda mugabo umupira wakiniwe hagati mu kibuga ku mugabo witwa Yiteguye ugakinirwa no ku mugabo witwa Bernardo Silva burya na karite ya Rodrigo Cascante siyo kwitwa nimero 6 furu karite yiwe niyo gukina gusumba gukasa ibi rero no muzi ugenda urabe Mediana yarafise Rodri yanaronse amanota mabi yaronse amanota 5 n'ibice 6 yari kumwe na Tijani ari kumwe n'umugabo witwa Phil Foden ibo bamfudoku iburyo Bernardo Silva Haaland yataka none urwego rwa Silva no munsi ruracana urwego rwo guhura na Salisu na Clependiata kuri ariko Salisu na Diata ngo bagire ivyo bimwe harugirira abandi uno munsi Stones qualité de centre canke kumonta ku mugabo witwa Stones binganiki imyaka uburuhe imvune za hato na hato Stones agomba gutanga iki ibi byose bitwereke ngo Monaco nimba yubahutse igahangara Manchester City bagakina 90 bakana kugombora n'igitsindo kuri iyo minota ya 90 nyene wowe Man City urasuzuguritse gusumba uko Monaco ikomeye ikirero je kitwereke yuko umugabo witwa Pep Guardiola agifise vyinshi vyo gukora agifise umwanya wo kwinova novuga ngo
tactique zo muri equipe ya Manchester City agifise umwanya wo gukora recruitment ku rwego rw'abakinyi bagomba kwitwa abakinyi bafise urwego rugomba gukinira equipe nka Manchester City. Uribuka Man City yabaye nziza, yari Man City irimo amafaranga arocruita abakinyi beza, hamwe umenya ngo absence ya nakagomba kuyikavaringa. Mugabo no musturazi ngo ku 11 yitwa Doku, kandi Nyadoku nawe azoba mwiza no munsi ejo canke hirya ejo hama iminsi kurikira tumubure. Ibi rero Man City rateye amakenga gusumba uko Monaco yabaye nziza. Nimba wanganije na City, burya City yanganije na Monaco, ahubwo ni Haaland yanganije na Monaco gusumba uko abakinyi ba City banganije na Monaco. Ko bwanje navuga ngo Man City ahizeruka hose yitwaza Haaland muri kino gihe gusumba undi muntu wari we wese. Singibona ikibazo cha Manchester City muri recruitment, ahubwo ikibazo cyarabaye, ariko no musa agomba kugwana naco ko yategeza kugwana naco hakiri kare cyane. Biragoye gusubiriza projet yamaze gwera, ahubwo projet isubirizwa progressivement. Ukabona ko Dobrina ari mu kugenda buri umwaka umwe cyangwa imyaka 2 mbere yo kwagenda ugategura umusubirizi we bari kumwe. Ukabona ngo axe centrale yanje, ukabona ngo umunyegori wanje, ukabona a gauche à droite, kuko ivyo biratuma bwa mbere equipe iva kuri pressure kumva ngo winjira umukenyi usanga wa mwanya wo kwiadapta tawari, kuko ngura dufata karo nivyo Donnarumma yaravuye muri equipe ya Paris Saint-Germain yimere neza, agishika kwa Man City arafise icari Man City mukeneyemo, mugabo naza kuba kene umwanya wa adaptation. Umutaliyano yakinye mu Bufaransa agiye mu Bwongereza, probably meza kumusaba umwanya wo kumenyera vestiaire ibo n'ibindi bigiye bitandukanye. Mugabo aciye asanga City iri mu bibazo byo kumva ngo tugomba guhekwa n'umunyegori mko ariko bikora kwa Paris, yari yaramaze kumenyera. Ikiba piège kuri wowe, kuko musubirize amaso inyuma murabe abanyegori bitwa kari beza d'office no munsi mu migwi igitandukanye. Murabe intango zabo presque ku 80% bose byarabafashe umwanya wo erega no Donnarumma imbere yuko heka Paris Saint-Germain yabanje mvune. Je ndibuka ko ari n'abantu twigeze gukora amadeba menshi baravuga ati Donnarumma nta munyegori arimo. Ngoje nkabwira ati je ndazi Donnarumma mwiza mbere yuko aza kwa Paris, ndamuzi muri Milan n'ubwigana ry'Ubutaliyano ritiri comparable na Ligue des Champions. Mugabo uvuye mu Butaliyano wabaye mwiza ukaza muri equipe nseruka y'igihugu y'Abataliyano ugatwara ero wabaye umukinyi mwiza, pana umunyegori mwiza. Umukinyi mwiza yaranziganwa iganwa kuri finale wahuye na Harry Kane ugahura n'abakinyi bakomakomeye b'igihugu cy'Ubwongereza, iganwa ryarimo za Espagne n'Abadagi n'abandi, ukaba umukinyi mwiza uri umunyegori, uri umukinyi ateye ubwoba kuri poste. Kandi kiriya gihe nyene yagiye arazikurikiranya kuko beriminye Espagne mu matirobi muri demi finale, berimina n'Abongereza kuri finale mu matirobi n'ubundi. Ugaruke no kuri equipe ya Real Madrid no munsi, equipe ya Real Madrid umugabo yitwa Thibaut Courtois yagiye kwa Madrid ryari, yagiye kwa Madrid avuye kwa Chelsea, ni yatwaranye igikombe na Conte, ari umunyegori mwiza, ni yabaye umunyegori yaranze igikombe c'isi ca 2018, yagaruke demi finale kubona ababirigi. Nta kintu na kimwe Thibaut Courtois yinjiye kwa Madrid uvuga ngo cotuma tumushaka umunza cyo uvuga ngo si umunyegori de classe mondiale. Mugabo fata rero saison yiwe ya mbere kwa Madrid haragezwe abantu bavuga ngo est-ce que Zinedine Zidane ariko araheka Thibaut Courtois, bavuga ati sikosa giwe ni dutsindwa twatsinzwe twese kuko umunsi twanatsinze nawe yakoze exploit. Nimuzovuga ngo ni Thibaut Courtois, ahubwo muzovuga ngo Real Madrid ni nziza. Ibi rero kwa Man City bitegezwa kuba costinga cyane, kuko ni winziza umukina haza kuba ari Ousmane Dembele avuye kwa Paris Saint-Germain, yari nziza agacesa nka mubi bwa Manchester City, ugacumusaba kuba kwa kundi nyene yarameze kwa Paris Saint-Germain, utamuhaye umwanya wa adaptation. Nibidahwanira na nyene ashika yadapta direct uzokwisanga uwo mwita mubi kandi yari mwiza. Reso pour laquelle City abayika cyo kudasubiriza progressivement projet yabo, zananaka abane na naka zo musubire bimeze neza, zananaka abane na naka zo musubire bigize gute bimeze neza. Rero no munsi Erling Haaland yisanga ari bamukinyi no munsi ariko arakina match, kuko nkuko twavuze no kwa Madrid ati Madrid ibe mbi canke ireke, kuko turabona Mbappe ariko poto bazigonze we. No kwa Man City ibe nziza ibe mbi tuzi Haaland, kandi ni nyuma y'urukino yavuze ati twakinye nabi ntitwamerita gutsinda. Mugabo deja yari yatetse mu itsinda byo bibiri mu kwerekana ngo Monaco eske yaronse inota rimwe imbere ya Paris ya Man City, ko Monaco ari nziza canke ni Monaco ya province ubwo bubinyene ubwo bure sefere bwa Man City uno munsi, ko Man City izari equipe muhuye ikurushira kwekraza difference y'itindo 2 cyangwa 3, urakina difference y'iminota 20-30 uvize igitsindo kimwe uzi kuri à l'extérieur, na equipe warushije rege ico gitsindo kimwe yakigombora. Equipe ko ta possession niyo yose 70 sinda match nivyo kuri City banganije biri kubiri na equipe yitwa AC Monaco, ni baraba kugwe kuba hariya mu gihugu c'Ubufaransa niyo bari
mu gihe mu zindi nkino tuza no kuraba ico uno munsi wadusigiye muri rusange n'abakinnyi 11 n'umukinnyi mwiza yaranze ino